Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Never try to hold back your feelings. You just wouldn't say. But when I finally found the words to say. Uko mwabibonye mwijo nari nazimye naniteye kare mukaba. I am enjoying the view mu gitondo. Look at this. Mugabo harakanye. Mezami. Mwimwe mva kuza bururi. Nzoze mwateka imipira y'imbonyi itatu gusa. But it's beautiful here. Kandi hari very calm. Ogiye ndabaza. Ugiye. Ah. Coucou les amis, chers téléspectateurs de ma vlog yanje, j'espère que mumeze neza. Ni jewe nyene kandi ozirakoze ngarutse mbandanya vlog zanje za trip twagize yo gutembera Burundi jewe hamwe n'abagenzi banje Dative, Eric na Aster. Intama yabwiye imene attention kumenera imene ibwira intama buragafuta mbaye yo mayo. Alors uwo musi wa twa dufise activité zo kugira hiking cyangwa kuduga umusozi bitwa Kibimbi. Uyu musozi nyene muko murabona ngaha anye hama kuri uwo musozi hariho ibenga. Nibaza ko abantu muzi ibenga icarico abari amazi ameze nk'amashute ava hejuru mugabo agwa ahantu ntameze nk'amashute y'amashute mumenyereye, ameze nk'ayatekereje yashashe hasi. Yo reka nje kuyabereka. Hama osi hariho na amashu ahonye juste hajya hepfo ngira muza kubona muri video ko muza kwandanya muyiraba. Amashuha yubakiye neza asa neza bimwe bidashotse. Alors ahanye nariko ndiryohera nk'umwana muto bien sûr ari ahantu hatari stress, ahantu hatari ebana ngo nkorera iki inye izuba umwana ararize igitoro cabuze urabibona matrase y'Ibujumbura. Impamvu nababwiye ko ifoko muza murafata akanya gato mukaduga ruguru mukaja kongereza igitoro mu mubiri wanyu kugira ngo mugaruke mu Bujumbura ama stress yamaze kugabanuka. Reka ndabereke rero aventure ukuntu yatanguye. Murabe ukuntu ndumunebwe yo kuduga imisozi, ariko bien sûr ko nari muri aventure nategerezwa kugerageza ibintu vyose. Ok. On y va les gens? Oui. Allez. Uku niko urugendo rutanguye. Sinzi uko ruza guhera. Inde yambaye ibutura rifite intuze. Gino. Ton nom c'est Gino? Gino, mon nom c'est Gino. Et tu es italien? Si. Ok, tu es venu au Burundi? C'est comment l'expérience ici au Burundi? L'expérience au Burundi. Alors Gino ni umufurera twahuriye muri hotel aho twaraye hama mu gatondo cyatubaza bimafise ama activité aho muza kuja turamugira ego tuvuga ati nanje nje kuruhuka reka tujane kandi yararyohewe cyane gose. Nibaza ko niyo natari yiteze byari biri inattendu, ariko kubera ko abazungu bafite iyo culture yo kuruhuka yo gutembera yo kuja muri nature, donc wewe ahagosha ko yagiye kuturusha. Ariko mwabonye ngene bitanguye twatangiye tubona aya mazi asa kucya aya mazi bayita amazi yo mu musozi. Nibaza ko abantu bazi amazi yo mu musozi barazi ngene amazi bari propre d'abord, abari aryoshe cyane. Jewe ashije mukuri kw'Imana sinihanganye nagiye ndayanyoye kandi amaze gushika ko narayanyoye. Hama ujye muzungu ni wacu yambwira ati aya mazi ari propre kubera ko deja natwe bwe iwacu mu Taliyano niyo tunywa amazi avuye mu misozi, donc ukunyene. Donc nagira umunze kubona mbwiye mu commentaire ngo aya mazi ni mabi ngo aragwaza ngo abantu barakonyera ngo baragira nte umviriza birakuraba. Je nari muri aventure kandi naratestinze ibintu byose bishoboka. Umva amnaragiye muri Gweru abandi bantu bose batinye twajanye na Dative gusa turi bangahe. Donc moi j'aime l'aventure kandi ndakunda gutestinga ibintu bishasha. Donc j'ai pas eu peur yo kumva yo kugerageza ya mazi. Hanyuma rero je ko abantu barabizi ko ndi nyokuru ndi mami, abatabizi ngene mu bimenye ndi nyokuru anako naguma nitwazi iyo nkoni kandi hari
muraza kubibona après muraza kubibona reka mpore sindababihirize kandi mpore bon aha twaba turagenda tugana ya mazi nababwira yibenga kuba twari turi kumwe n'umugide Dative wewe yari amaze kuhaza ava niwe yaje imbere akatweka ati nimuce ngaha ntimutakare ntituburane ariko nawe nyene kugira ngo ntiyihendera telefone umugide ahamenyera aho hantu kugira ngo aduherekeze ntituze kugira problem tuzimire canke hibagira ibintu nk'ivyo donc aha twari tugerere kuri arya mazi reka ndabe aha twari dushitse murabona akantu kameze nk'amazi yera hari yanyu imbere aya n'amazi bita amazi yo ku musozi Kibimbi Ibenga muramuva bavuga Ibenga mu ndirimbo z'ikirundi Ibenga rero ni reka ndabereka Ibenga icarico iyi n'indi shite tuvumbuye Burundi butari buzi urumva nta nico dufite twovuga abanyabururi mutari muzi kino kibanza mwebwe nshaka kubona amakomantere muko murandika merci ozi nshaka bihera ku banyabururi kubera ko uri umunyabururi ukabutaruzi kino kibanza urumva wewe ukwiye no gukubitwa ahubwo ariko maye na chance arrive ariko nimbo hamenya kubera bice muri vlog yanje no kuri nshimira kubera ko twararusha kugira tuhashike hano hantu amafaranga twashize uburyo bwinshi bitoro aho kuryama ukuruha kuzinduka cyo kugira ngo tubereke ibibanza vyiza bigize igihugu cacu mushobora kuba mwotemberamwo mukaruhuka mukaryoherwa donc nimba hari ikintu bigufashije il faut juste kuba reconnaissante les Burundais hein? Voilà sinabwiye ko Jack amazi nayanyoye rabinge nari meza ni gute ntari kuyanywa ni gute mbwira hawo tara yo bashimse umunezero just by watching these videos numva ndimsuye kugira sho kumerereza kubera hano hano kunari heza arabaye amazi kuntasa afi ntimurabona ingene nasa mugabo ndababwize yarakanye à la base c'est vrai twaje no kuri twabonye amafuti y'ahantu ngene hasa neza niba twahahisemwo mu hantu tuzotembera ariko je mu kuhaza sinari naje mu twe numva nyene ko ari heza vyahataje canke ko nzowatante kuja mu mazi même si nkunda amazi that's why ntigeze niyumvira kuzana impuzu noshira amazi ariko heureusement uriya musore ariko aroga yaciye akura isengero n'umupira bitera ku ruhande nanje ntangiye kumva uburo ndavuga ati okay reka nkuru umupira wanje kugira sinda utose ko dufsande antugera tuje cantera mu isengero y'abandi alors aha nari nkisubwa ko navuga ati aya mazi sinzi ngena ngana ni ya mbere ndayabonye sinzi ndani ibintu birimwo ninjiremwo ndeke mugabo kubera ukuntu hari heza umutima waranse ndavuga ati umva mbaya ndayinjiyemo kandi je regrette pas ahubwo nari ko regretta cyane gose yo ndamuka ndahavuye ntayinjiyemo ngo ndabukuntu numve d'abord feeling yayo kuko arakanye cyane kandi nibaza ko murabizi ko amazi akanya hari ingwara avura arafise ama effet positif ku mubiri donc nukuri ivyari dop nimba mwifuza hano kuvisita muzoje hano hano Okay, basi dushirire mu mazi ndani turara. Oya rabisha hariya. Tishira mu mazi rero. Barundi namwe barundi kazi muri ko muraraba video namwe mwese mu Kirundi nyuma y'amazi ko hasi mu birabe musubire mu birabe amaso y'umubiri yazibona mu birabisha amaso y'impembe kubera ko nukuri jewe aya ma video canke amafoto nafatiye hano hantu nari nuvume ngo yaba vyokunda no yamanika muri ville genre mbwira abantu ati hano hano ni mu Burundi kandi harabaho muhamenye mugende kuharaba muhavisite muraba ukuntu Burundi bwahezagiye busa neza nukuri sinshobora kubabwira nibaze ko muzovyumva ariko musumwe muhagiye mukumva amene muzuca mu ntahura mpavuze ko ndavuga amajambo menshi kubwahana bon aha nko mubibona nafise ubwoba bwo kuja mu mazi kubera ko d'abord nababwiye ko mazi yarakanye cyane ariko kubera ko nari maze umwanya muri ndi kundayimenyereza nena umubiri waroma wamaze kumenyera ubwo bukanye ndatimba re ndinjira indani bon abagenzi ndabashimye kubera ko barankuye mu bwoba birakunda ko ninjira mu mazi kandi merci
Raba nuko ngibuye aho nyene. Essayez de ne pas avoir les lunettes. Ego Caturino. Mugabo ukuyeyo acaja mu gifu. Ntacu ndabizi. Sawa. Bagiye. Niko bani bo. Bravo. Je vous l'avais dit ko ayo mazi ari wow. Mwabonye ukuntu asa. D'abord daba ukuntu video ufashe telefone ukayishira amazi gufata video ukuntu umuntu aza aboneka neza. Bisigura ngo amazi asa neza ari clean. Yes we I hope nizera ko ndabateye kumenya aho hantu kugira ngo muze muhaje umunsi. Hama ndabibutsa ko ku bantu bifuza kujayo. Nukuri ntimumbaze ngo ndahavuga gute ngo ni hehe. No basaba ku contacta Dative canke muga contacta Ikaze Ventures kubera ko ne bashobora kuhabatwara vyoroshe kubera ko namanda babwira ati ugiye kuvisit uri wenyene kenshi ari ibishugo sanga uratakaye canke kakugora ukuntu ushika aho hantu ariko uri kumwe no mu guide ahamenyereye amaze kuhaca canke bashaka kumworohera kukamenya birakorohera. I mean so ahantu twararyohewe, we had fun nukuri twararyohewe cyane kubera ko hari calme en plus hari ahantu hari unique hari amazi antuka abantu bazi koga nka Aster bararisho cyangwa ku maskizi yanje make uko ganagize bijya nshoboye hama ndavayo Yego. ari abantu baraba video yanje bafise talent yo kwibagira bashaka kwibagira hano hantu ahariho ni mu ntara ya Bururi ku musozi witwa Kibimbi warenze Ibuta. Voilà, ku bantu bifuza kujayo canke baharyoheye comme d'habitude nkuko nabivuza no mu video yandi ni mwajayo kubera ko mwahabonye muri video yanje please mume credit ha. Bon, bien sûr umunsi wari munini ntabwo twari dufise programme yo kuja kwarabarya amazi gusa. Programme yari niyo kuduga umusozi twarabandanyije turaduga umusozi kugeza aho babonye ko Mami Ozi bidakunda ko abandanya aduga umusozi baca barahagarara hano. Bon, dokuru ba Dative ndamushimiye ko yarabizi ko nkabandanya nduga abantu ibiganiro nzoba mpfuye. Ukuri niko twagarutse tugiye ku mashuha reka ndahabereke naho mugabo ngoma ndabibibutsa ko please nibugyohe n'ama video yanje mbwira ati merci ko kuzotwereka hano hantu kugira ngo nejo nubundi ngiye ahandi hantu ngire kuhaca nkengire izo ngoga zo kuhabamenyesha kubera ko ni byiza gusangira ibyiza n'abandi bantu. Hama nibutse abantu batanguriye kuri iyi video ko iyi ariyo video ya nyuma y'ama video 4 nakoze ya trip twagize na bagenzi banje yo gutembera Burundi. Twatembereye presque intara nyinshi, bon intara 12 ngira ngo amasi touristique menshi. Donc niyo video ya nyuma nagize ama episode kubera ko afite hari byari byinshi twatembera ahantu henshi byo gushaka gukunda ko ngira video imwe byari gusanga hariho ahantu nta haye umwanya kwiye ngo ndahababwire canke ngo ndahabayereke neza ngo mushire kuba mwuryoherwa no naho hantu ngo muje no kuharaba. Bon aha rero ni amashuha yo mu ntara ya Bururi ari hafi cyane gose nahajya tuvuye ahajya hari amazi akanya. Bizigura ngo kino kibanza kiri riche ko gifise amazi ashushe cyane kagira n'amazi akanye cyane. Donc ku muntu aba yifuza kwivura ingwara za rheumatisme n'izindi arashaka kuzanga mu mashuha. Hamundi ashaka kuba yashaka kwivura ingwara zikenera amazi akanye cyane arashaka kuja mwibenga naho nyene akogayo akamererwa neza. Murabona ko aha tukihinja twahasanze abamama
bari mu zabukuru kweri biyicariyeyo bana kuba bameze nk'abari muri groupe bamenga bazananye twarabegere batubwira ko mu kwinjira bari ha 2000 akenshi baraza bakahirwa ko bavuye kure mu misozi baraza bakahirwa kugira ngo bivure ingwara zitegwa ingwara za rheumatisme n'izindi zitandukanye zikenera aya mashuri aravura ingwara batwo mu madashushe avura ingwara rero abamama baraza bakarihumba 200 kuri bo bien sûr ni benshi kuri akuru araza umuvyeyi wo mu misozi 200 abana amafaranga menshi urumva baza kweri babihaye agaciro bavuga ati jewe ndamutsenje ndaza nkahiriwe kugira ngo ndahave amazi yamaze kungira ko efe aya mazi ukuntu muko murabibona nabaze ko muzingera amazi abira aya mazi abari karabira yari karabira kandi urabona ko amazi asa neza ari nk'utubuye dusa neza hanyuma ikindi naco mwomenya nuko aya mazi yo ngaho ibururi aya mashuha afise level 3 z'ushuhe hariho amazi ya mbere aye mwabonye asa na vert niyo level ya mbere numvuga ko ashushe gahoro gahoro umuntu ashaka guheramo kugira ngo umubiri wanze umenye rushuhe ntaho brutalize ngo ave mu bukanye canke aho onyushushi kusimbira mu mazi ashushe aya rero mubona ngaha anye na amazi umuntu aheramo kugira ngo umubiri umenyere neza hama hakaba hariho n'ayandi bigenda birarutana uko nyene gushika kuri level 3 z'amazi ashushe ya nyuma egera kuri shira mu mazi rero nzi shira mu mazi ndani just know vraiment I had fun uyu munsi urazi kuva mu mazi akanye utari bwajamwo na rimwe hanyuma mu nyuma gacuja mu mashuha ukaja kuyogamo ukuntu ari vyiza no kuri ubundi turafise ubutunzi no kuri jenda namasenga ngo Imana iduhumura amaso itwereke ubutunzi dufise mugabo inyuma yo kububona tumenye ukuntu twobuvyaza umusaruro kora gushora kuba ubona ko ufise ikintu ciza mugabo utazi gute ico kintu ciza cyo shaka kukubesha cyangwa shaka kukugirira akamaro rero Imana itwereke ubwiza bw'igihugu cacu hanyuma itwigishe na koma twoshobora ku exploiter ubwo butunzi dufise ntibi just ibintu biraho mbo mwamwe dative ni agafi voilà rero twari tugiye muri level ya nyuma hake dative yaje koga ni level ya kabiri ni muri level ya nyuma nuvuga ngo irashusha mugabo ko amaze kuja mu mashuha yandi aya vraiment nibaza ntimuze muyatinya kuja ngo araturira cyane arasanzwe si cyane gose ntaco yobagira muze mugende muryoherwa hanyuma twagatuyage n'aba mama hinge mwumve ukuntu baduhaye vibe nubwo ubwa mbere orumengo baraho tu nta birenze ariko après bahavuye batumenyeye batangura kutwakira neza mu ntara yawo ya Bururi surtout mu mashuha yabo yashira umuti hafi ni usanga ni kubera nyene mutanga amahera gutanga menshi bibiri mudakangaye ku kwezi bara n'umwanya uronse yo nanze uyu muntu nima manaje ko haguma harekera inda hejuru amazi nkajana tugutsindagiye kubera ikinono tugutsindagiye usiga tumutenga hagose cyangwa ucari nani cyangwa ngo ni hari rega baba biri kuri inzira yo imbunga agasiyo yo dushanje uratse ko abanyagihugu bo ngaha n'umse ngo ibenga bararitinya rijya benga tubuyemo aja mu ntu najya ngara muramujaye akazi ko utazi ko gajya boro jari twege mutazaye rega utakora oya harya bafite ibyabo za kera bahavuga ibintu ndaje hano ajya barahaterekere nabyo guterekere kandi nibasenge kiragase rukuma yari uhuza Imana n'abantu yitwa Saya Kiraga yasa
Saya kiranga. Saya kiranga. Masengesho. Oya. Eh. Numva urenge rugendo rugani wacu. Ego mamura baramutsa cyane. Ego mamura baramutsa cyane. Amaraso. Ego mamura baramutsa cyane. Tereka kabyino nkakamena oranera. Ego mamura baramutsa cyane. Abizabi wacu badutitabira. Ego mamura baramutsa cyane. Ego mama. Ego mama. Ngoma y'ikigwanda muzanye hari n'ikizoda na muzori bihanguye. Ngoma y'ikigwanda muzanye Burundi muranderera. Ngoma y'ikigwanda muzanye hari n'ikizoda mu biseke. Ngoma y'ikigwanda muzanye yarakurikiwe atakurikiwe ibyo ni mu mazango. Ngoma y'ikigwanda muzanye mabukwe muranderera. Ngoma y'ikigwanda muzanye Ego. Birabazigama. Ego. Twigira mu mashuha iyo tuzeye baheka ibondo iyo ugwaruka rushaza rukabegwa barariraye n'ingenzo rirarwo hasi twigira ku muyange amazi baheka ibibondo ugwaruka rushaza rukabegwa barariraye n'ingire ego imana irababona ego twigira mu mashuha ukabegwa ababyeyi baheka ibibondo iyo ugwaruka rusaza rukabegwa barariraye nanjye nzorirara ababyeyi baheka ibibondo iyo ugwaruka rusaza rukabegwa barariraye nanjye nzorirara bagiye twakamenye kwigira mu mashuha ababyeyi baheka ibibondo iyo ugwaruka rusaza rukabegwa barariraye nanjye nzorirara gashinga kawe ego ego imana irababona ego kwigira mu nyaruyange iyo ababyeyi baheka ibibondo iyo ababyeyi rusaza rukabegwa warariraye nanjye nzorirara ego 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 imana irabazigama ego kwigira mu mashuha iyo ababyeyi baheka ibibondo iyo ugwaruka rusaza rukabegwa warariraye nanjye nzorirara ego mbere hugura usharira ibintu ni muri fizike twavuga gusa ubu kahundi icumu gituriye ngaha no ngaha harashira gushuha ndaryohewe yo je suis très contente. L'amour c'est moi désespérant chantant. turashize ingwara zose ah la la vaccin doje kwitera vaccin Ego. y'ingwara z'amaguru n'izo mu mubiri Ako wagize ama vaccin menshi. bavuze na rhumatisme Wowe wagize vaccin yo ku mashiti. massage nukaravire ejo nagize massage umunsi nagize sona naturelle Ego. naturelle Turaryohewe twagize massage n'umunsi twagize sona Ya. Turaryohewe cyane uyu munsi turi Bururi. Turi ahantu bitwa Kuriyange, twagiye turaba umusozi witwa Kibimbi hama turaraba gashutsi kitwa Nyaruyange turoga hari ibenga musi yako gashutsi waziyozemo mugaje sinoze kandi asamazizite sinagushobora kubishobora hama turaza ngari amashuha ari Bururi ahantu bitwa Kuruyange kandi amashona yitwa amashuha ku Muyange turaryohewe turi bon twumva umengo ingwara zose vaccin ni mu biti afata ni hagati mu biti bereke you see nuko hameze urabona ko barakolakisa hariya baje kwivura sha ntibaje muri kolakise bo uyu unyi yajya akamubwira zoom unakula sho relaxation abagamba nabo baje kwivura batanga 2000 francs bu cyangwa umengo aba bantu bo hafi bakaza baraza batarisha vraiment basanze bice biba incontrôlable bari bitwa bigira mu gacaza abantu bashaka kujana ko ari hatu bicanira kwaje ni nko mu rumonge
So les gens venaient ici, regardez combien le Burundi est beau. Et ozi azobabwira ingene muhashika. Vous allez apprendre comment aimer le Burundi. N'umuntu adakunda Burundi azobipime gusa pime basi gatoya azi. Uzovayo wakunze Burundi. Apana bisaza. Nkuwe hama ikindi naco. Nane bagiye kuvuga. Hari abantu ukora cyane ugakura ukagira stress. Ukumva kugeza ahantu ushaka kugira détente, ushaka kuruhuka, ushaka kuja kure y'isi. Hamwe bavuga ngo nzofuma ngenda, nzofuma nigira, niba n'inyoni n'inyamaswa. Aha nta na connection iriyo. Nta muntu aza gutelefona akubwira ngo utabikoze. Turagukeneye. Wa uri tranquille wewe n'amahoro yawe n'ibiti n'inyoni n'abantu mushaka kwa mwazananye canke ntazananye n'abantu wenjoye ngo bari muri ako gace bahasanze mugabo nta ma stress yo mu bindi bice nta ma energie ya stress hari hano hantu hari vraiment wapi vraiment hararuhura antuka tuzovanga turi bashasha ivyaremwe bisha Dative yavuze ngo jewe nzorangira ngira mushika mugabo yabeshi jewe muratiko munyizera nuguri antuka mbona vyumvije mcamenya ko mcamwuvyumva wo mwibazo wariwe bari Dative azoshobora kuwagida canke mu mwandikire ikaze benshi azungura nko nayivuze kare bashobore kubatwara aho hantu. Alors aha twari dusubiye inyuma kuri hotel mugabo twavuganye ko imbere ko dushaka kuri hotel twaza guca kuri Ibuta kuri lycée y'Ibuta kugira ngo d'abord tubone twumve gato kuri histoire yarujya gwaruka gwazize umuvukano gwanse kwigaburamo kabiri ngo banabahutu ngo banabatutsi bakemera kwicigwa hamwe kora ko bari banse kwigabura. Jewe gari rya mbere ndahagiye mugabo kora ko nari kumva histoire y'abana numva vraiment nshaka kuyumva kandi rero ndikunda nabona nimva zabo kandi ça m'a vraiment travaillé. Reka rero ndahabereka ingene hameze ku bantu batarahaja murabi ingene hameze ariko kandi nimba bikunda bigushobokeye uze ubaze umuntu ari hafi yawe ashobora kuba azi histoire yabo ayikubwire. Nukuri nimba uri umuntu wazingamitswe n'amacakubiri uzovaho bikuvuye mu mutwe kubera ko ni exemple arabanye no kuntu handitse ngo abapfiriye umuvukano. Ni exemple nziza y'umurundi w'umutima, umurundi afise urukundo, umurundi azi ko umuntu atari mu bikura ko yavutse afise ubu bwoko ahubwo abizi ko umuntu ari umuntu ko nyira umurundi. Rero aba ba jeune jewe no kuri baranginspire cyane gose zabage ba jeune bibuta bazize umuvukano. Jewe je tenais cyane gose kuhaca ko rya mbere d'abord ndahagiye nari maze kumva histoire zayo nyinshi cyane mugabo je voulais apprendre d'abord bushasha histoire yawe ndayumva bushasha kandi kindi naco ndayigire ko ibintu vyinshi twagiye turabiyaga mu modoka mugabo nanumva naguma ndanabitse ati muze kwibuka duce kuraba rujya gwaruka rwazize umuvukano rw'ibuta. Rero niho twari tugiye ngaha antuka nahavuye numva mepriza gose abantu bagifise amacakubiri mu mitwe yabo kubera numva mengo ntibopfira ubusa vraiment numva menga bana baje ntibo barapfira ubusa ngo babe barasheshwa amaraso yabo kugira ngo uyu munsi abakiriho abantu bumva ko uriya ni mu bikora ko ari umututsi uriya ni mu bikora ko ari umuhutu. Dufate exemple yabo twumve ko umurundi n'umurundi dukundane dushigikiranire twumve ko umwe wese afise ikintu amaririye uwundi hanyuma twubake igihugu cacu. Nico kintu kiri important muri uno mwanya. Igihugu cacu kirakenye, igihugu cacu gifise ingorane nyinshi, igihugu cacu gifise ibintu bikiriko kiracamwo bitari vyiza. Sinumva ko kuba umuntu ari umuco nka n'umutuzi ariyo ngorane wosha mu mutwe wawe kumva ko ari cugira uhagarareko. Korana n'uwo muntu umukunde kora ko afise potentiel, umukunde kora ko afise ikintu ariko aramarira ariko aramarira igihugu apana kora ko ubwoko bwiwe canke ngo umwanya kora ko afise ubwoko unye. Rero nuko mejeje vlog yanje nizere ko ama vlog yizi voyage zacu ko ari uko zari zimisine zabafashije kandi zishobora kuba zarabafashije canke zarabakundishije kandi igihugu canyu meme sinzi ko mugikunda ndabizi ko nanje ndakunda ubundi mugabo iyo mbonye ama video nkaya numva nsuye gukunda kandi Burundi. Alors nizere ko zashoboye kubakundisha igihugu canyu kandi mukumva ko hariho ibintu mwogikoreramwo
mwogiteza imbere mwakumva ko uharanira ineza y'igihugu cawe surtout y'umurundi mugenzi